ahantu kw'isi hari ikiyaga gitangaje cyane, aho igikoko gishobora kwinjira ari kizima ariko kigasohoka kitagihumeka. Iyi si nkuru mpimbano, ubu si n'uburozi bw'abantu, aya ni amazi gusa, ariko akaba ari amazi atangaje cyane. Ariko kandi ikintu gitangaje kurusha vyose ni iki: hari ibinyabuzima bimwe vyihariye bishobora kuba muri ano mazi. Amazi yica ibindi bintu vyose, hakaba hashobora kurokoka ikintu kimwe cyonyene. Ushobora kwiyumvira ati ni igiki gituma aha hantu haba ahantu hica ibindi biremwa vyose usivye ikintu kimwe gusa? Uyu munsi mu buryo bwihuse tugiye kwinjira mu kiganiro giteye ubwoba, tumenye aha hantu impamvu hica. Iki ni kiyaga, kimwe mu biyaga bitinyitse cyane ku isi, aho ikiremwa muntu cabujijwe burundu gushika. Niba ushaka kumenya vyinshi, gumana nanjye muri ino video kugeza ku musozo. Aha ni kuri Olivier Info. Niba ari ubwa mbere uhanyuze, ibuka gukanda subscribe ndetse wongere ukande no kunzogera kugira ngo ivyiza byose binyura hano bihora bigushika ku munsi ku wundi. Ni kaze mu kiganiro. Iki kiyaga citwa Natron kiri mu buraruko bwa Tanzania, hafi cyane y'umupaka wa Kenya. Kiri mu kibaya kinini cyane citwa Rift Valley, ahantu isi isa niyacitsemwo ibice. Iki kiyaga gifise uburebure bwa kilometero 57, ubugari bugera kuri kilometero 22, n'ubuso burenga kilometero kare 1040. Iki kiyaga ni kinini cyane ku buryo iyo uri ku nkombe udashobora kubona aho kirangirira. Ariko nubwo ari kinini gutyo, giteye ubwoba cyane kurusha uko abantu bose bacyumva n'abakibonesha amaso biyumvira. Amazi yaco si meza cyane nk'ayandi y'ibindi biyaga bisanzwe, kuko gifise ibintu bikaze cyane bishobora gutwika uruhu rw'ikintu cyose cinjiye mu mazi yaco. Mu bihe by'izuba ubushuhe bwaco bushobora kurenga °C60. Ibi ni nk'itanure rinini cyane ririko rirahira mu gasozi kure cyane ahari ubushuhe butangaje. Amazi ya Natron yuzuyemwo umunyu mwinshi cyane n'ibindi bintu bikaze bituma aba amazi akomeye cyane. Ibaze ko pH yayo ishobora gushika ku rugero ruhanitse ruri hagati ya 10 na 12, mu gihe pH y'amazi tunywa iri hagati ya 6.5 na 8, ariko aya ya kino kiyaga ca Natron yo akaba arenga pH ya 12. Ibi ni hafi nk'isabune ikaze cyane ishobora gutwika uruhu rw'umuntu ayisize mu kiganza canke ku mubiri wiwe. Ibi bisigura ko iyo igikoko cinjiye muri ano mazi, amaraso yaco agisohokamwo mu kanya gato cyane, uruhu rugaturika muri ako kanya, guhema bikagorana. Ibikoko vyinshi iyo bigerageje kwinjira muri ano mazi canke bikagerageza kuyanwa, bipfa bigiheza kuyanywa akanya gato muri kino kiyaga. Ariko kandi hari ikindi kintu kidasanzwe kuruta ibi vyose abantu benshi batigeze bamenya kuri kino kiyaga giteye ubwoba. Abantu benshi mu myaka yaheze bagiye ku nkombe za kino kiyaga ca Natron, ivyo babonye vyateye ubwoba isi yose. Ibaze ko basanze inyoni nyinshi zapfuye ariko zikaguma zimeze nk'izikiri nzima, kuko iyo ibikoko biri muri ano mazi biba bisa n'ivyahindutse ibuye, ariko bikamera nkaho ari ibishushanyo biri muri ayo mazi. Ibi nuko mu vy'ukuri iyo amazi akaze cyane arimwo pH nini cyane, ikintu gipfiriye muri ano mazi ntigishobora kubora, kiguma kimeze nk'uko cyari kimeze, kubera ko uruhu ruguma rufise ishusho yago nk'uko rwari rumeze imbere yuko rwinjira muri ano mazi. Aha niho havuye inkuru zikomeye cyane zivuga yuko Lake Natron ihindura ibinyabuzima ibuye. Ariko rero Natron c'urupfu gusa, kuko hari ibinyabuzima bitangaje vyibera muri ano mazi. Izi ni flamingos, inyoni zitangaje cyane, aho amamiliyoni buri mwaka avukira muri kino kiyaga c'urupfu. Ibi nivyo bituma zibaho neza, kuko amaguru yazo arihanganira cyane ubukari bw'amazi akomeye cyane. Izi kandi zijya utunyabuzima duto tuba muri ano mazi indani muri yo. Ibindi bikoko ntibishobora gushika aho ziri kuko bidashobora kwegera ano mazi. Hano hantu honyene zishobora guhungira abahigi bahiga zino nyoni. Imwe ishobora kugurishwa arenga $600 ku isoko ry'umukara. Ibaze ko ahantu hateye ubwoba ku kiremwa muntu habaye paradizo kuri zino nyoni za flamingos. Iki kiyaga kibaho kubera umusozi w'ibirunga uri hafi yaco. Uyu musozi witwa Lengai uterera mu mazi ibinyabutabire bituma aya mazi aba amazi akaze cyane. Iyo izuba rirashe rikarasa ari ryinshi cyane, amazi ya kino kiyaga aragabanuka ku rwego ruhambaye. Ibi bigatuma umunyu urushiriza kuba mwinshi muri kino kiyaga. Uru n'uruvange rw'ibirunga, aho izuba n'ikirere birema ikiyaga kidasanzwe ku isi.
Nubwo Lake Natron ari ikiyaga kimwe mu hantu hatinywa cyane kandi kikaba ikiyaga c'urupfu, Lake Natron itwigisha ukuri kudasanzwe. Ibi bisigura ko ahantu hashobora kuba urupfu ku bintu bimwe ariko hagacika ubuzima na paradizo bw'ibindi binyabuzima bitangaje. Rimwe na rimwe ikintu giteye ubwoba kurusha vyose ni naco kirinda ubuzima bwinshi kuruta ibindi bintu vyose, nivyo bita ibizima. Nimba uri umwe mu bashaka kumenya yandi mabanga y'isi, gira subscribe kuri Olivier Info, sangiza abandi iyi video maze umbwire aho twoshika ubutaha kugira ngo ndakuzanira amabanga atangaje n'ivyihishe inyuma y'inosi. Ni na hano dusoreje kino kiganiro cyacu, naho ubutaha.